sangwa kaze inshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse banye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muriko mutwumviriza muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turi mu gatondo ko kwigenekerezo rya 28 nzeho mwaka w'ibihumbi 2024 batugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira umusirikare umwe rudenda bujije amahoro nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubwo atagitora agatiro kari nawe watuma yubaha uko yahora atinya cane akiyemeza gutanguza intambara kugira uwo musirikare ashengezwe akakanya umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yasavye iperereza ry'u Burundi n'iry'igisirikare kwinjira mu Rwanda bagahiga bo yisabansi b'u Burundi bidegemvya muri ico gihugu nk'uko wewe nyene abitangaza ngaha kuri Burundi News TV. Tumaze igihe twiyumvira impamvu Perezida Ndayishimiye amaze imyaka 3 n'igice akoresha inguvu ziwe zose kugira ngo uyo musirikare atahukanwe. Intumwa zararungitswe kumurondera biranka, ubu noneho hafashwe ingingo yo kumwambika ibinyoma vyose bishoboka. Ndayishimiye ageze ku rwego rwo guheba inyungu zihambaye z'igihugu no kwinjira mu ntambara n'u Rwanda no kwinjira mu ntambara n'u Rwanda, igihugu asanzwe atinya cane ngo akunde arondere Generale Godefroid Niyombare. Iyo ariko aravuga iki gihangange aragira ishavu ryinshi cane buri wese avyumva akumirwa. Uravye ingene leta y'u Burundi iriko iramurondera, biraboneka ko hari ibanga baduhishe rituma Ndayishimiye yumva ko atashobora kurongora igihugu. Umwansi wiwe Niyombare akiri ngaho, urutonde rwatanzwe na leta y'u Burundi mu Rwanda rw'abantu bategerezwa gutahanwa mu Burundi ruriko abantu bashika kuri 34 bagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Bamwe n'abasirikare n'abapolisi bari kumwe n'uyo musirikare kuwa 13 Rusama mwaka wa 2015. Abandi ni abanyepolitiki bazwi, abaharanira agateka kazina muntu be n'abamenyesha amakuru. Abo bantu barazwi ko bari mu bihugu bitandukanye nka Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Tanzania, Bubiligi, u Rwanda, Ubudagi n'ahandi. Leta ya Ndayishimiye ifise amakuru ko General Godefroid Niyombare yoba ari mu Rwanda, ibindi bihugu vyose abo bantu barimwo nta ngorane biteye leta ya Gitega. Igihugu c'u Rwanda kubwa Evariste Ndayishimiye gitegerezwa kwishura ivyago vyose vy'u Burundi, gitegerezwa kwishura ivyago vyose vy'u Burundi uko bukeye nuko bwije. N'u Rwanda, igihugu kubwa Evariste Ndayishimiye gitegerezwa kwishura ivyago vyose vy'u Burundi uko bwije nuko bukeye. N'u Rwanda, ico nico cerekanaho Niyombare wahora akomeye ngaha mu Burundi ageze abuza amahoro. Perezida nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ni ukubera iki? Ndayishimiye yafashe ingingo yo kwitirira umuharire Tabara Niyombare kandi abizi neza ko atacipfana nawe. Ngira muravyibuka ko Tabara yatanguye yitwa Foronabu Tabara muri Rusama mu mwaka wa 2011. Amasanamu yayo ya mbere yerekanywe na televiziyo y'Ubufaransa France 24 muri Munyonyo mwaka wa 2011. Ico gihe abagwanyi bayo baba muri Haut Plateau mu bice vya za Uvira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ico gihe Niyombare wewe yatwara ibiro bikuru vy'igisirikare c'u Burundi. General Ndayishimiye nawe yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'igisirikare, no kuvuga ko bari abategetsi bavugana ikibazo ca Foronabu Tabara. Igitero ca mbere ca Tabara ku Burundi cabaye muri Kigarama mwaka wa 2014 mu ntara ya Cibitoke. Tabara yateye iva muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ico gihe General Niyombare uronderwa cane n'umukuru w'igihugu yatwara iperereza ry'u Burundi. Ndayishimiye nawe yatwara Sobujeya.
uravye aho ibintu bigeze biraboneka ko hari vyinshi aba bajenero bazinanyeho bituma General Neva togira amahoro adafise Godefroid Niyombare mu minwe yiwe. Iki gitondo gishobora kuba kibi cane ufatiye ku ngingo zafashwe mu biro vy'umukuru w'igihugu ziraba imbibe igihugu gihana n'u Rwanda, biruko mu nyuma z'uko uburamutswa amabanga yo kurongora umugambwe uri ku butegetsi wa Fdlr Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo yifatiye mu gahanga Denise Bucumi Nkuru nziza, Pascal Nyabenda n'abandi bantu bakomakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, akavuga ko igihugu coba kigushije ishano gusubira kubagira mu Burundi. Ibi vyateye agashava batari bakeyi, eka banasaba ko uwo mutegetsi yoshengezwa ngo kuko yubahutse cane abantu bubashwe mu Burundi. Eka tubareke mwumvirize ivyo yatangaje, hama turaza kugaruka tubashitsako ayandi makuru akomeye cane avugwa hirya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni mumwumvirize. Kuba bashaka kudusubiza inyuma nabo n'abasogokuru nabo nyene bari babatoreye imigani kirundi panze, kuko urumva iyo hari iciza n'ikibi kiba kiriho, aho Imana ikirakorera shetani nguma irunguruka ivuga iti mbega harya ntawupanga agacumura kamwe. Muramuraha mubibona ngira ngo no mu mpera z'umwaka mwarabibonye hariya mu Gatumba aho abantu 20 bagandaguwe inzirakarengane. Muga kandi basoko bari bavuze bati ingombe itazi igatesheye. Hari ababona abantu bihoreye bakibaza ko batabona canke ko ari ubujuru canke ko ari kubisamaje canke ko basamaye. Turakunda kubona hirya no hino bandika, baragize imisi bandika yuko ngo twasiye kuvyura imbonera kure. Hari ababona abantu bose aragacerere bakibaza ko atari barakora. Nivyo imbonera kure zarose ingisho zihagije. Twatanguye kumbonera kure 7,229 mu gihugu cose, hanyuma twasubira imbonera kure 72 rero gatoyi turabigisha nkuko mu bitabo vyeranda hari ahantu handitse yuko abantu banje bishwe kutamenya. Mugasi nibaza yuko umugambi Fdlr ico kintu tugifatako nk'akarorero. Tuvuga tuti nta mugumya banga cyane nta muntu yo kutamenya, reka twigishanye twese twubakanye umwe yuba ku wundi undi ba ku wundi. Nimba hari ico umuntu adakora nabi uwundi amufashe kuyakore neza. Nimba hari ico umuntu yisamaje ko akimuhanure kati hinduka kora neza. Cyo gituma byagenze uko twarabashikiye turabereka yuko ari abejo kweje igihugu bateze ko byinshi kibiteze ko byinshi, yuko twege turi ngaha tuko turasaza, yuko bo kwipanga kugira azogerero leve ngaba akagero leve bapanze. Cyo gituma rero imbonera kure nagacerere muga twabishe yuko zo bari intambwe zitekereje, kuko intambwe itekereje ngira ngo no kwisokoza ubwanwa wisokoza no mu Kirundi abana bashobora kurerwa hamwe mu n'umukobwa mugaharagira imyaka bavuga bati wewe kwaso nawe kwa mama umwe wese apange wiwe. Rero vyose kwa papa wawe niwaja kwiga kuta umuriro, abo warenganye mu myaka yo kuta umuriro uteza ku kwiga guhagarara neza no kugwana birimwo. Nico gituma abantu benshi bikuremo agatima kukwigira abasivile cyane, kugutwarwa n'ubwoba aho guhagararira neza igihugu n'urugo. Mu rugo umugabo n'umushikiranganje gupfuna basi, nta kubona kayiko gatoyi mutarakupfira n'abana mutarupfira rimwe, kandi siza kwagwanya ukakica kugira abana bawe n'umugore bamererwe neza. Twarashimiye izone, hari izone mu Burundi y'akarorero, izone yitwa Mukegwa ni zone iri hari Busoni muri Kirundo. Ni zone kuva Uburundi bugira amagumi nta rimwe arahunga. Bavuga bati nimba arabasodati yakajagari mu gihugu baji wacu tuzohangana. Kuva 30 na kangahe bikukira nta rimwe arahunga. Bitwa zone Mukegwa muri Busoni.
n'ahantu ngira bafise imigenzo yabo special. N'umwana avutse umuhungu abafise umuheto n'umwami kaka bebe bagasohoza umwami n'umuheto kagahungu kugira ngo kazokore gashiriri gahagarara neza. N'imigenzo nibibaza yuko twege turiko turasamara. Hariho abantu ngaha badukanga n'umuntu atambutse gisoda ngo ariko aragira milisi kugira gusa abantu bacu baregere birisamaze kugira bagomba gufata igihugu bakate ku munsi umwe. Tiza guhagarara rero kuko ntizo gutera imbere tudahagaze neza mu bijanye n'umutekano. Nyinjira mukuru w'igihugu yamahamagariye abarundi bose kuza kwa igihugu cyabo cy'amavukiro. Mugabo hari abigira sinda bibazo bakibaza mbere nuko botera igihugu. Bishobora gushika canke bishobora kwashikira ibyo byose umwe wese arimenya kuko bankabangwe ntibankazana ndabe iki gihugu cyubakiye gitegurwa ku myaka myinshi. Umugambwe urafise imbono ku mutekano ku mwanya munini muremure w'iki gihugu kubera umutekano uri mu bintu byadusinzikaje ni mu bintu byaduhekuye ifuko tubipanga ku myaka ibihumbi. Wewe rero ukeneye kubigwanya urashobora kubitangura ukarinda upfa utarabishikako ubiraze mwene wanyu kabandanya nawe nyene kazomvaho akibibona uko nyene. Rero sukuru wacu yavuze ati twake igihugu ducubake tugavye abasi bamaho byo kubatanga nkama tugomba kubaka igihugu cifashe mu 2040 tucubaka tumenya ko tufise abasi nimba ukoko kumwe ko kurubaka kundi kuza kuraraba gufashe umuheto kuri akatawegera igihome uri kurubaka ngo gisambura. Umva rero ubwo n'urugendo rwiza tudushikana n'iterambere. Sinzi mu yose yica yisuzuma hari muga hariho bimwe byerekana ko guhinduka bigoye ku bantu bakuze. Abantu bamaze gukomantara biragoye kubahindura kuko mu kirundi bavuga ngo gitigororwa kikiri gito. Nicyo gituma mu mbono mu ntumbero y'umugambi tuvuga tuti nimba duhejeje imborera kwa kuzipanga cyo dupanga iswi by'ingondo. Twasanze dupanze iswi by'ingondo mu myaka mu 2040 mu myaka 17 iswi cy'ingondo gifise imyaka 3 kizoba gifise imyaka 20 kizoba kigeze kuja ku kazi neza guhagarara neza. Twaza rero yuko no muri iyo mbono y'ibihumbi 2040 igihugu cifashe dupange ibiswi by'inkono. Iyo ubonye hejuru abakomantaye badashobora guhinduka cyane bashobora gupanga hasi kugira ngo umwe azaravamwo abisa upanze mugabo yateguwe no gupanga nka academy abakona umupira tugapanga nka academy tukaba abantu bashira muri academy tukabapanga bakiri bato kuko twasanze ibyumviro birinjira mu bantu bakiri bato gusumvya umuntu. Urumva ari nk'umuntu abari nk'umukozi wa leta akavuga ngo ahejeje akazi wazodandaza ntibishoboka. Ibintu tayipanze ukiri muto inyungu urabiriye umunsi umwe kubera waragutse. Urumva rero ikintu cyose tugitangurire mu bidogo kuko burya 2040 ni imyaka 16 mu 2060 ni imyaka 36 ni kuvuga ikidogo cyare kivutse umunsi kizoba gifite imyaka 36 azoba gize ku musenateri ku myaka 35. Urumva rero abo nibo twopanga cyane kugira ngo bagende badusubirira twitwa amaze kugondama tutakigororoka kuko ugoroye umuntu akuze acavunika. Ni biraboneka kuko uravuga uti none habuze iki bwa dushibuke ukarindira ko umuntu avyuka ukabura ukarinda ko umuntu atangura ukabura ejo tukabana tuvuga hirya yejo ugasanga imyaka yaduheranye 5 iyi mbona kazoza yatanga umwaka uheze umwaka wa mbere wavuyemo twaratanguye yego mugabo ni kuri vitesse ikenewe oya hiturashikako twasanze hamwe turetse abantu bitubakundisha ibikorwa abana bazokura batagira na kimwe hanyuma cyo batwagwa muri ubwo bubisha bubi uzotuma mbere nejo bitugora gukondora n'abanyagihugu hamwe hamwe. Nacyo gituma musanga hamwe dufise n'abana benshi batagira basi umutama gatamuhira abana kamwitase kandi ari sekuru kubera abantu bavuka mu kajagari baravuka baza muhira bakavuka baza muhira n'ibintu byose cyo cyangana
yumbira umuvyeyi bakakwita papa kandi uri sekuru wabo. Uba n'urugendo rurerure tugeza kugwana tugomba ko tuja mu gihugu giteye imbere, mu gihugu cifashe, turabe ya mico n'imigenzo y'iwacu tuyigarukane, kugira tuyigarukane neza, dusubire mu gwaruka turupange neza. Turafise umugambi muremure twatanguje, nazo yuko uyu mwaka zoshaka umurinde muremure wise turera Burundi, dusubire inyuma, dusubire haziko dupange. Umwana turamukeneye kutumisha kumukundisha igihugu akiri kare, ntiturindire yuko aheza amashure ngo aje mu kazi ka leta. Nanone twagiye bagerageza, wewe uzokura atana kimwe bakubwira, igabye bigamije ntibikwiye kugira umuntu abo umuntu. Bijya n'ibintu by'ubumenyi uzana ukiga, iyo badufise uburyo ibikoresho bikwiye, ugakora indege, ugakora igenda juru, mugabo ntibi kubaho kwa misi yose bijya ntibikwiye kwege. Bijya ntibikwiye kuko hariho ubwenge buteza gukoresha kugira ubeho. Nicyo gitanda basogokuru bari bakaze kandi batari barize, bari bakaze ku buryo bakeneye kurima baca bakora isuka, bakeneye kujisha barakora uruhindu, agahindu akamenya ko bagakora neza ku buryo baza gutobora kakajisha, bakeneye kwabura agakora umuhoro. Umva abo bantu batangwe kubaho n'ubushikanganje bujeje amahinguriro butarabaho, mugabo akabipanga akeneye akavuga ati abasazontera agakora umwami, abasazontera agakora umuheto. Mugabo muzurabe ubu kuvatangwe kuvuga ngo twize niho cyaci bisubira byose. Nimba mwezi gisabo yakwanye imyaka ndwi hagana n'abadagi cyangwa yaragwanya kirukana ba rumariza, yakoresheje amahinguriro y'ugwanisha cy'iwacu. Mugabo ubu tukeneye kugwana inkoho, amasase, amabombe tuyagura hanze, bagacamenya na kantite dufise n'inkoho aho zirasa n'ibihangana. Umwasi abafise raporo y'ivyo ufise byose. Mugabo mwezi yaragiye debordement akabaca inyuma, kandi mugabo ubu debordement ibintu by'igisoda tuvyigira ku mwasi iburaya. Mugabo ko yabipangira siri place kandi yarabatena. Umva rero n'urugendo rurerure twibaza yuko dutegeza kwicara tugapanga twebwe nyene iwacu, vyinshi twavyipangira turinde ko banaza kudupangira. Rero tutangure ku mwana kisu c'inkona bizaba byiza. Umwana tukamwigisha kugira imbono akiri muto, ubagije abantu bose nabiga mu ishuri ashaka kuvuga ati jewe nzokora iki. Nta numwe avuga kazokoresha, nta numwe avuga kazo mu entrepreneur. Abana bose ubagije bavuga ati jewe nzoba mwarimu, je nzoba umuganga, je nzobiki. Nta numwe aravuga ati jewe nzokoresha nzokora imodoka ngiri ihingiro ryayo. Nta numwe azokubwira kubera iki, nta mbono. Wewe wiga kugira uzo umukozi baguhembe, hanyuma uronke ingene ubaho gusa. Tugomba gukoresha abandi. Umwana tukamwigisha gutambuka neza, ibice by'umubiri bikagira muvuma ntasambere nziza iri cordone no mutwe acapangika, kuko utamugenda mu kajagari no mutwe acaje akajagari. Ifo yuko utangwa gupanga abantu bakagenda kabisa, ubona ukuguru amaboko mu mutwe ko hariho concentration ifatanye kuva ku mushatsi gushaka kugwara, niho umuntu ashobora gushika ku kintu. Ivyo rero nibaza yuko tugomaje mu Burundi butekanye, Burundi bwifashe mu 2040 cyose tubirabe, dusubire hariya turabe mbere wa mwana wacu ejo azoba ari bazodusubirira mu kwiga agishe ku ntebe, mbe mu kwiga afise igitabo, mbe mu kwiga afise umwarimu akwiye, mbe twoshiri uvuye ubu ndikoshinga ubu mu gupanga uwo mwana ejo azohindura byinshi kuri speed niniya, kubera twebwe naho twogora turanyarutsa imyaka iraturega. Imyaka iraturega buryo urengeje 50 n'iyindi ntibiba bikimeze neza. No gufungura ari ibyo udafungura kandi byari gutanga ingufu zo gukora gace bikwepa kubera uba wajegeye. Umva rero bisaba yuko dukwira concentration kuri ibi bidogo cyane cyane ibiswi by'inkona n'imbonera kure. Twebwe twasabye nuko abagiye rugamba bacibaruka n'akabebe gakinyagaza munda batanguga pangirayo. Kuko iyo bavuga ngo umwana amaze kanyagaza munda atera inkokora ngo arashobora kumva mama wiwe, tukamupangira akavuga ati naho nyagariza munda uzoze kwisi wipanze ushiririye. Kandi byoshoboka kuko icyo umuntu umuzora icyo umuvyeyi yakubwiye ukiri muto amajambo yose yagupangishije aguma garuka.
umwe wese azorabe mama amajambo yo baramubwiye agitangwa kumenya ubwenge uzosanga ayo majambo n'ubu ufise imyaka 50 aguma agaruka naho buri kurosa akana kabebe ho makaraba mama wako mu maso kugira ntikazomuyobego ukabwiye amajambo karayamenya ati mama yarambujije kuzanda kanaguzwa mama yarambujije kuzanda muhekenye ibere byose birajamwo akakanwa kabigaruka ko nico gituma twavuze uti tukagwa tuzo gupangana twebwe abantu namwe mvuga mu ibigiturire ibigiturire biragoye mbere no kugwanya ku bantu bakuze urumva uragenda umuntu akaguhamagara dufate ko guhamagaye nko kuri Kigali aho kubita champagne y'irake 9 akakongera zitatu miliyoni 2.7 abareka kwimenyereza kugira niyakora ikosa ntuzomufate ucu umugenzi kandi maze kuba umugenzi hari igice n'abahijya ugasanga igihugu kiraguye mu manga mugabo umwana mutoyi umubujije aravyumva kuko twese turazi tukira abana basha kubwira ati genda mu muhana uzana ikigo gusabya kino kintu ukagenda ugasanga batetse ahubwira karibu bari ko barafungura ukanka kandi ushonje ukavuga uti jewe naje ngize kandi ujegeye ugataha abo nibo twoshika ko ejo hapanze neza kuko ubundi ntamenya nuko reka giturire abona bamuhereza gusa yibaza katangorane rero ibi nibaza yuko dushira ingufu ejo heza mugabo ibidogo muri akademi yacu yugutegura umurundi mwiza umurundi agendera imico n'imigenzo tuko turayiranforce nta kure habaho mu myonga hose yo mu myonga mu mitumba twabipanze neza sikure none twese twirirwa weekend gwaruka rero turukeneye rupanze kugira ngo iryo hangiro bwa mbere novuga ku bice binini nigo turiko tarondere byose umuntu afise imyaka 40 ubu 40 azoba ari umutama atacakora ari gukosoma gusa muko yadushiye kumbona kazoza igihugu cyifashe nibinyene byinye turondoka cyo tubifata nkamba Imana yaduha ubwenge bwo kuba ku isi no kwibeshaho mugabo nta na hamwe Imana itubwira iti zana umuntu ku isi udashobora kugaburira fuko tuvyiga neza nimba tuvyara abana batandatu twari tuvaza tuti mbega ubu twobaza ikibazo mu banyagihugu ubu harakenewe yuko umuntu yitwa Kabura asubira kuvuka mu gihugu umuntu yitwa Nyandwi ni nani Nyabenda Bucumi by'amazina y'ikirundi ubu mu gihugu twogirisha ikibazo tuti umwe wese ni yishuri ubu harakenewe ko umuntu asubira kuvuka yitwa Kabura twagisha amanyagihugu ntitugifate n'ingingo tukavuga tuti ni mwese ni mwishure turabe ninde yo byara Kabura ubu akagaburira abana batandatu apana ngo guhenda umuntu sinzi ngo hari gatemba bakoresha ngo guhenda umuntu umwana mwisanteza gufungura gahaga kikadoha nyene kakibona kiko kira progressa cugaye mugabo utubu twose twagoyagoye twishi aturi hakuna cyakura rero ugasanga wavye bune butanu nta kamba y'ibirato nta numwe meshi impuzu utuntu twana twiberenga ukacukazana ugacuka kwirikiza ugacubyara mu kwa mbere no mu 12 n'ingorane hari abantu byara mu kwa mbere mu kwa 3 bagabasani ugacubyara babiri mu mwaka umwe urumva izo singorane twibaza yuko dushaka kwa avansa tutagiye muri ubuto buto naho twogera tukavuga tuti dugira amahinguriro nezoronka amahinguriro duhakaza abana bose bavuka mu kajagari ni hano zosanga naho twogerageza kuvuga tuti twaza amahinguriro twangaje abantu 100 hari ibindi 300 bivuga ati twe ntitugira cyo dukora umva rero ni guteranya izo ndobe zose kugira ngo turako twoshika heza ikindi naco twebwe nyene ibyo turiko turakora bavuze imbona kazoza twaravuze no mu ijambo harabagiye bagenda kuvuga ngo imbona kazoza yanyicwe n'umukuru w'igihugu kugira bakwepe ni yanyicwe n'umukuru w'igihugu kugira umwe wese akwepe responsibility akwepe ico ateza gukora oya nimbona kazoza y'abarundi no Burundi twarasubiye inyuma turaraba umwaka wa 2023 ni umwaka wagiye urarangwamwo utuntu duto tumeze neza tugasanga twabuze igitoro tugasanga icagoranye muga byose karukwegana dusuye kuraba tuvuga tuti burya iyo tuko turakora
haba hari wubatse hari bacu batobora kugira ngo ugiye gusukamwo amazi acava. Turashaka ko turapanga ugasanga abandi baciye mu yandi mashira hamwe. Ikawa tukayirima tukimbura itoni 40 bakabona ko ari twinjiza amahera. Bacavuga tuyisubiza ngo tuyiha bikorero twabo. Nabo bagaca bagenda bagaca banka kuri haneza abanyagihugu. Umuntu adanze ikawa kugira ngo amahera yiwe ikabingorana. Kera ikawa yeze ni noti hacaza nshasha. Umuntu hariho nabagira ingufu z'ukwezi ikawa kugira zo nk'inoti nshasha. Ubu ni noti zikawa ziba zaraheze. Ntari abanyagihugu abandi bakaheranwa kubera ariho yese bagi baraheranwa. Igiciro ntikiduke. Hamunyagihugu acavuga ati je nca ndima ibigori. Basanga mu ikawa rero bateyemo amateke. Mu ikawa basizemwo ibijumbu. Umwimbo gaciva ku itoni 40 gaca wizira ku 700. Nimbe kilo chikawa twari kudanze $6 tukaronka miliyoni 240. Tugabuye 12 miliyoni 200 mu yene ku kwezi. Igitoro twaza tukigura nkayo nyene tukadusanga twinjije miliyoni 42 z'amezi abiri. Kandi twari gukwiza amara yava mu ikawa yo gukwira kugura igitoro cy'u Burundi. Muga kubera babonye ariho dukorera baca baducamwe. Ugasanga n'umuntu yayishoye ntakubwiye n'igiciro. Ugasanga nikaba yashotse ku mukomisiyoneri. Bigaca bigenda uko nyene ugasanga twese twafatanije kuja mu mwobo mu manga. Kandi kare twari twifashe. Nico gituma tubuze tuje mubona kazoza tavuga tuti yamara ahantu hose turondere mbega ni hehe batoboye. Hari amafuite twazibiye. Abatuzibiye twiyubake. Muga mu kwiyubaka wasambuye inzu kuri yabilita iragora. Bishe gutwarira nk'imyaka 5. Tagiye tuba tuti none ku myaka 5 tugize concentration bene igihugu twese twatugiye ku rugamba. Kuja ku rugamba singabo gusaba bagomora zitwara bigwanizo oya. Bashaka kuvuga uti ngiye ku rugamba izo toni 50 dushe tuzironka. None je cyangwa iki? Umwe niyo akavuga ati jewe ndotera ibiti jana. Ndotera ibiti 50 zikawa. Niyo ngingara. Ku buryo muri ya myaka 5 dukwiza za toni 60. Hayikumbure n'amahera zo yaduze tugashitsa ni miliyoni 360 ku kwezi ku mwaka yinjira bimikawa. Muga tubigira urugendo kuvuga tuti hajya bari bahatoboye twazibire. Kandi abene igihugu nabonye umwe barashobora kuba bavyumva gusumba. Kuko nka twebwe udusiguriye umugambi acha kubwira ngo ivyo bintu ukavuga ngo nibifashe. Kubera iki nabo nyene hari n'utwiyumva kw'ikoroni. Hari mutiyumva tw'ikoroni kuko naho haba ingorane haba harimwo bamwe babigizemwo babirosemwo utuntu. Ukivuze barakigwanya. Ubwo mwene go akabwira ati jewe ko nazoja ku rugamba guko gukingira igihugu ntwaye inkoni reka ndime izo kawa 100. Reka jewe ntere ivyo biti 10 vyivoka kuko matubwiye kivoka giye kuba igitego nja bukamazi. Reka ntere ibiti 10. Igiti cyamara kwama ibiro amajana ngaha amajana 2. Igiti cyo nzoroka kwira kezi 2 ibiti 10 ni miliyoni 2 nzobeshaho u Burundi kandi muzamwashoye hanze mwarose n'amadovize ikugura ibindi. Nibaza rero yuko ari guhimiriza twese mugabo n'umuntu wese twaravuze no mugambo yuko umwaka wa 2024 ari kuja kuraba y'abantu bavuka. Mbe iyo umuntu avuka hameze gute? Ugereranije n'icari hasa n'icari siko byumvikana. Umuntu yavuka n'icuri waragizeyo gakopi gatoyi kerekana ko umukuru, kerekana ko papa mama senge na marume n'abajya bose bagutereye hari akantu gatuma bahindura nabo ko babaye ko bari bagufashije ugashika hano nawe warabereye akaroni nko kene kwambara costume iziza amahera barambaye neza. Be mama wawe basambaye saturisi ari impuzu bata saturisi TARIKI igisanzwe y'imvutano n'igitambara ca barahata mu rutana bya bitambara twambara wa musi wa kene ugamba day bavyita barahata. Mbe arambaye barahata nziza n'imvutano yagiye mu misa akavuga ati ujya ni nyina wa naka ingana ko kajayo. Ivyo dukeneye igabire gihugu barashemwe umutahe muri twebwe. Kandi umuntu wese amenye ko afise umutahe w'abantu benshi.
ujya muntu wese wivye umusigati ukiri umwana, ujya muntu wivye ibiyoba, ujya muntu yaguhaye ikaramu, ujya wese yaheze mutaye kuri wewe. None barasubiye ndetse twatoti 2024 reka tuduge turabe yuko ruguru iyo tuva hoba hasa nico turi. Hamwe tuvuga tuti umunyagihugu aranezerewe ko nera promotinze umuntu. Je navuze nti ruguru niho honyene hari imigisha abantu bashobora guhezagira. Bajya abantu dusangira inzoga imisi yose, bajya nta guhezagira. Bajya murashobora gusangira utatonze umunsi umwe, basigara kuvuga ngo yahora yishima ngo yamuheranye amahera. Mugabo ugiye gusangira na nyogukuru, ugasangira na ngugu wawe bajya muri famille, hariya ruguru wicaye ku mukazi, basha imihezagira ujana, hose bagenda bakugururira. Rero bizadusaba yuko nitwigire abantu baba ngo basirimutse cyangwa umuntu ngo hamwe bavuga ngo umuntu ngo ateye imbere n'imigani itapanze ngo ukiza kiri suka ukiza kiri wabo, abantu biyambika amaga bagikuramutsa abavyeyi. Ivyo ntibibaho kandi karukira umwana ariko mama ariko ararima ogumugira ibishanga agumaze gukubita uri kwagira ibishanga. Mugabo hageze yuko utangwa kumuhindukiriza yuko utoshaka kumuramutsa asa nabi. N'urugamba urumva kugira dushike kwiterambere nagi wacu duteza kuraba vyose ko tuko turabipanga neza. Izo mbono rero ni twe dusaba yuko nk'umugumya banga wese yotangwa kwitegura. Nibaza yuko bizosoka neza bakora bipanga kugira ngo umugumya banga wese kurwo gose kuko ubu ikiza cy'ubu kumuna amashingiro umuntu azashaka kumukontrola muri kwa nyumba kumina amashingiro mu mugamba. Turafise n'abantu 102 ku mutumba twagiriye ankadrema twigishije abantu bazodufasha kuzabagira suivi y'ibikorwa ico tuzodukeneye. Twaba tuti laba mbega umuntu wese kwiki twabonye ku myaka 5 gishobora kuzana amahera abanyagihugu yaragikoze. Mbe naka muravye nyina mezi yaraguze isabuni kumeganya urwagwa gwishi ko ari abantu inzoga ugasanga nawe nyene yari bagiye no kumesa ikoti isigaye ifise kushe yirabura gahapunuze kandi anywa amacupa 3 ku munsi. Ibyo byose tuvuga tuti twebwe tusha gutera imbere tutagiye turahanurana hariya nyene ku mutumba twigishanya ko naho tutangura hejuru hasi tagize. Mugabe ibyo bintu bito nivyo bizodutuma dutera intambwe. Rero tuzogerageza tuzokwenimera tuvuze tuti ubworozi ibitungwa bito bizodufasha. Nisho baravuga ati ingurube hari ingorane kubera ubu isoko yashobora kuba yatankubura. Kakivuga ati azoshaja ingurube y'inyama n'inkwavu bizogenda uko nyene. Twatuti hamwe umwene gihugu agiye ku rugamba gwiterambere avuga ati je ndafise udukwavu naho yoba afise 10 tuvyaye rimwe duca mitika 60 tuvye kabiri ijana agashora karonka amahera akavuga ati nzoshora ikawa ndafise igitara kiri bitema jana 2 nzoshora amavoka aha naho nzo harimo ivyonye. Uwo muntu ashaka guhinduka mugaca tubigisha naho ko amahera toba isusa sinzi ko bishwarize cyangwa ikinyabwoya kibaba nico umuntu mu kucikurako agigira. Ari abantu barose amahera umengo ni isusa acaguma kuyikurako umengo sinyo amahera yo umugenzi akarara yamazi. Nagize gusaba nti nakiye isabisho cha dawa twese kujya cyane naco nyene cyaducanganije gatoya. Hajya bavuga ngo uduhije kujya dukwiye umunsi basha umuntu arose bumbijana rabimaze ngo nivyo uwo munsi nyene akarara bihejije kabisa ngo reka kwisha mu ngiro ijambo ry'Imana. Ni urugamba rurerure duteza kugwana kuko hari abantu bajya amahera ayarose ukamenya ngo bamuroze. Eka tubakengurukire inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro bitangura umunsi w'igenekerezo rya 28 nzeho mwaka wa 2024. Tubakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video muri abahanzi ijambo sabone mu fyondeko muraca mu ntara kazogera naho nyene mu fyondeko. Hama tuje turabana makuru ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.